Ese abakunzi hasi rero munsi yishwa no kuri neza kwaciye none rero cameraman ndabirabasha n'ukuri abakunzi ba STV kagateye kumbe abasize ngaho Lewis Jorant Beso yagiye bamuko wewe uza kumfata ama video ngaha aha mu rugo ni wawe oya si wanje none uza kumfata ama video narabonye waraya publier mu ma Facebook hehe kuri ma YouTube uza kumfata ama video ngaho uja ku publier ubateje ko ico ninye jewe biko bibaza Lewis changa so mbe yagiye yavuye ko ataziyo yagiye kandi si ntabwo ari yatwugururiye ashaka kusohokera mu rugo sohoka nyarutsa sohoka. Every story matters. Hello guys, abakunzi ba STV naje burya nagarutse muri rwa rugo ndibaza muri kiganiro mugeze kubona umwana wezwe na mukase mama we bataziyo yagiye umuntu agitega rero nagarutse kandi umwana ngo ujya naje kugira ndamuyagisha ko sinaronse umwanya wo kuyaga nawe nana ko yagomba aje kwishuri Lewi ngo tuvugane sawa mama mdogo wali sinzi aho yagiye nani ntuza kuja kwishuri ya kunzi ba STV oya cyava binyica genza ni kare gatebe kugira tuyage nyaruka kunzi ba STV natari kujya haniyivye mu kuza naje daraba ndakinguruka ndarunguruka kugira ndabe ko noza nkayaga n'uyu mwana rero mwazi ko ari yataje mugatondo wafunga none rero mama uramuzi nawuzi wabahehe wewe kera nabakari bibatera papa shaza kunkora aracheza kugutora acha kuzana ngako mu mugo wawe none nta mukozi mufise nako ari gukora akazi ya ni mukozi mutunze ya mbari atari kweli ne ikigongo vraiment none yarakugiye usigaragaburira imbata nizo nkoko urazi guteka wewe ari nuteka ikigongo vraiment kurira muri ya situation namushobora bitora mwishuri uri bitora kwishuri bisha mbere wawe kangahe nabaye wa kabiri wewe kabiri iribuka umuntu wari waronse waronse ngahe 10 umuntu 10 mwishuri abaho 10 niyo wari waronse 10 mu biharuro urazi kirundi imperekeranye none rero Lewis changa nyaruka oya ntumushwanire kandi wa mukobwa narakubwiye umaze iminsi ungendanira sindi ushaka kwiga Lewis wowe nakubwiye gute igihe ntazoba mpari ni hazo hagiye umuntu wugururira ngamu so wahuguruye ninde yahuguruye oya siwe ntabwo siwe yahuguruye changa Lewis Jorant Beso yagiye bamuko wewe uza kumfata ama video ngaha aha mu rugo ni wawe oya si wanje none uza kumfata ama video narabonye waraya publier mu ma Facebook hehe kuri ma YouTube uza kumfata ama video ngaho uja ku publier ubateje ko ico ninye jewe biko bibaza
so mbe yagiye yavuye ko atazi iyo yagiye kandi si we Uzi ntabwo iyo yagiye. ntabwo ari we washaka yatwugururiye kumusohokera mu rugo sohoka nyarutsa sohoka reka rero turasohotse Sohoka! sawa turasohotse mana yanje turasohotse basi uyo reka basi cameraman wanje asohoke cameraman njoo akunze resti cameraman cameraman ngo buke buke cameraman ndabirabasha n'ukuri abakunzi ba Steve kagateye kundi barasize ngaho abakunzi ba Steve abakunzi ba Steve ndabira n'ukuri ndabira umwana ngana kujya ngo aze gufungura iki abakunzi ba Steve abakunzi ba Steve rero musi yishwa n'ukuri neza kubaciye ndarusha n'ukuri abakunzi ba Steve n'ukuri je nyatari kama man twitahire kweri mabona ko ibintu bigoye kweri je ndeza rujya mugabo barari imiti kweri ko nta kuntu bagufatira umwana nabe nka kujya kacuguma n'igitwe ngo nta kibazo ngo nzira ukore ngo kame mugona umuti kandi abagore bo bavyaje uza baraha abagabo babo imiti je ntiwonyemeza none umugore warafase umwana nabe nawe n'igitwe ngo nukuri ngo tuzoraba nuko je gusubira bikwikena hagufi je kujya mwanzo kumanaje kumuraba je umugore ikiba kizoba kandi mwako atakunda kwirwa muhira abari ma business yiwe aramakije n'umutima n'abasubira mu kibanza so mwakoze kudukurikirana rero ndabakunda kamana twisubire ku kazi twisubire mu kinama dukorera bizu bizimana ibahezagire bose Every story matters.